BAHO TV online. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Nimba twereka ishengero ko ninashira ko agahogo ugabe Imana igirize, Imana yakugira ikoreko, Imana igira yururuki. Twebwe ubwacu imuhira ko tutama ku mapiano, ko tutaguma duhihongoza mu nzira ku kazi no ku ishuri. Ni gute bihinduka aho twubaka ukuri n'umusozi hari ugereza hariya ko n'abarongozi bacu bakavyemeza bakavuga ati umviriza abantu ntibashobora kumva Imana akaririmbo katabanje kuvuga. Nabagabishije sindiko ndatitura ingabire zacu z'uburirimbyi, oya siyo nombere. Nashatse ngo tubanze dufate izo ngabire n'ibintu twita gutemba n'ikirere tubishire ku ruhande, turabe ico dusigara. Nitwabishira ku ruhande, hariya ku ruhande ugutazi rero guhimbaza kuzoba kugiye hariya canke duca urarunguruka ati naho nyene ndi kuriyo gusigara hehe. Bene data, gusigara muco wewe wagizwe, gisigara uguhimbaza no gutazira vyugaraniye mu ndangagaciro, or no, muri identité. Identité ni iki? Akarangamuntu. Siribazi pastor, akaranga gusa icurico utararirimba, utarigisha, utaravuga mu ndimi, utaritwaza ibintu byose bijanye n'amaonction, uguhimbaza kugaraniye mu karanga ico wagizwe muri Kristo. Kuko ico uri mu gasho, uri kuraragira, uri ujyamye, uri muri meditation y'ijambo ry'Imana, ubuzima bwawe buba buriko burahimbaza. Ni ukuvuga ngo bwa bundi ingabire, umuziki, ukuririmba ni igikoresho, bimwe mu bikoresho twifashisha nk'uko utacuranga cyangwa ngo aririmbe ashobora gukora ikindi kintu akaja mu bitaro agakoresha impano n'ingabire yiwe akayikoresha ikindi kintu, ariko ubuzima bwiwe bwubakiye mu karanga ko guhimbaza, byubakiye ku kuri kw'icyo yagizwe umwishikira. Amen. Ni umuherezi. Hari itandukaniro rero ikintu gira mbe nk'uhereza ko kubera umwanya, ibindi tubaza kubivugana hanyuma, ariko nagira cy'akarongo kuri iri jambo ubuherezi bw'abizera bose, uguhimbaza kw'abizera bose. Ingabire sizo zitugira abahimbaza, ingabire zacu sizo zitugira abalouange, tugirwa aba adorateur n'igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Umuntu wese rero yihenda kinyegeza mu ngabire agaca avuga ngo nanje ngo ndahimbaza ndi umuadorateur, kandi murazi ko byaba byabaye igihe baduhamagara ngo abalouangere n'abadorateur nimuze nkaho umenga bari abandi basigaye, ibyo ntibibaraba. Abadorateur n'aba bari ngaha kuko nibo baherezi, hanyuma bariya n'ibindi bintu peut-être igikorwa cy'umusaraba ntikirabashikiye. Nagira ngo ntabicishije amajambo tugaruke kuri uko kuri, turabe igituma isezerano rya kera Imana yashizeho iyo nzira yifata kibanza y'ubuherezi, ariko igamije guhindura abazoca igihanga ryabo, ishaka kubahindura bose abaherezi, kugira ngo ijambo ubuherezi rihinduke
mu isezerano rishasha ushobore kurivuga mu yindi mvugo ko abacunguwe twese turabishikira, dufise uburenganzira bwo gushika ahera bwo kunezererwa Imana turi mu rusengero tutari mu rusengero, turiko turacuranga turirimba canke tutariko turabikora. Uko kuri rero nitwakwigisha, nitwakumenya tukakugendera, ntituzokumva ibishobisho gusa bizanywe n'umuziki ngo tuvyite ngo twataziriye twahimbaje, ariko umuziki uhari udahari tuzoguma mu kuri kuko turabaherezi kandi duhimbaza Imana amasaha 28 kuri 28. Itandukaniro riri hagati y'abakizwa n'abaherezi. Abaherezi bayaga n'Imana iri kumwe nabo kandi iba muri bo umwanya wose kandi aho bari hose. Niturindira umwanya wa louange na adoration, niturindira ijambo abarongozi bacu tuvuga ko basizwe kuturusha, ijambo bari butuvuge ko ndakunda umuntu yubaha umukozi w'Imana. Niko narezwe ariko muri iki gihe hasigaye hari exaggeration. Hari umuntu yubaha kandi natwe nibyo tuba dushaka ko abantu batwubaha, kubera ko abatwitangiye imbere turabona ivyubahiro bexija basaba abantu kugira ngo natwe kamame ntituri batoye. Hari ivyubahiro twebwe abakozi b'Imana duhana canke duha, usanga bene ivyo vyubahiro na Yesu tutabimenya. Uwo ndiko ndavuga ariyo canke urazi abari muri iyo kategori. Kubera iki? Peut-être mu bihugu bifise uwo muco ingene ushobora kubona umuntu vyitwa ko yasizwe ku rugezo rukuruta wewe, ariko wamubona ugaca wunama ku birato vyiwe ugakumbagara uwasizwe. Bene abo bantu bashobora kuba babikora mu mpemu, ariko hari amahirwe make cyane cyane iyo badahari ko baba babikorera bene icyo gitinyiro baba bagiha Kristo. Bene izo nyifato rero zigaragaza ubuserukizi bwo mu isezerano rya kera. Ariko rabico aya majambo avuga ngiye guhereza abaherezi bayaga n'Imana iri kumwe nabo kandi iba muri bo umwanya wose kandi aho bari hose. Abakizwa bo bisunga amavuta n'ingabire z'abaririmbyi, abapastori, abavugishwa n'abakozi b'Imana kugira ngo bumve ko begereye Imana. Umva itandukaniro ry'umuherezi. Umuherezi ni umwishikira, arazi ko amasaha 28 kuri 28 ari mu migenderanire yiwe na Kristo. Nibivana n'ikibanza arimo, nibivana n'ibiriko n'indirimbo zaririmbwe. Murambona abantu benshi iyo muri ko muraririmba, iyo turiko turaririmba indirimbo abantu batiyumvamo cyane, sivyo? Haca haba imigumuko mwishengero, imigumuko kubera ko hari indirimbo umuntu atiyumvamo, sinzi ko yategezwa kuririmbirwa we canke yari y'Imana. Urumva? Je nibaza ko ni ya mpemu nyene Lucifer yamufashe hari aravuga ati erega nanje no himbazwa jeho kuki. Hari gihe guhusha ukuri kubijanye n'ubuherezi bw'abizera bose haba bene uko kuzazanirwa ku buryo amashimwe, indirimbo, amatazirano byategezwa guhabwa Imana tuvyiakopiya, kubera ko hari ikirere twashaka kitabaye nta guhimbaza kwabaye. Sinibaza rero ko uko kuntu wewe
kunyumva nuko kumushaka ko abantu bamererwa, uko kuntu abantu bumva utuntu tubariye bakavuga ati aha turataziriye birafashe. Sinzi ko n'Imana iri mu ijuru nayo igira uko nyene yumva utuntu tuyirukamo ati ndataziriwe. Naho rero tuzohava tuza kuri cya gisomwa Yohana 4 amajambo Yesu yabwiye wa Musamariyakazi. Haleluya. Igihe kirashitse kandi niki cyageze aho mu mpemu no mukuri. Murumva rero abakizwa bisunga amavuta n'ingabire z'abaririmbyi, abapastori, ingabire z'abapastori, abavugishwa n'abakozi b'Imana kugira ngo bumve ko begereye Imana. Bene data, igihe ni igihe cyo kuburirwa. Wari uzi ko amanyama menshi usanga mu banyengabire benshi muri iki gihe ahagaze kubwo buzimire? N'intaririmba pastori yaranyeretse ko n'intaririmba cyane korale nitakora kwa kundi abantu nibaryohererwa Imana. By'ukuri dufite responsabilité yo gukoresha ingabire zacu dutinya Imana, mu kubaha Imana kose, ariko apana mu buzimire bw'uko iyi ni ingabire ishoboza abantu kwegera Imana, kandi ingabire ntayikoresheje ishengero rirahomba. Wabaye umuherezi noneho mu isezerano rya kera ko abo bantu ushaka kwemeza ko ingabire yawe idakoze bategera Imana, nabo bahawe uburenganzira bwo kwegera Imana nabishikira. Ayo mahirwe tuyafise yose. Icyo iyo message igihe cyose baturavye bakabona ko natwe turabasuku, natwe tunyoterewe Imana, kandi iyo Mana tubana nayo, iyo Mana turondera, iyo Mana duhimbaza, niyo turiko turabibutsa. Tugaruke ku rufatiro, tumenye akaranga kacu kugira ngo tubandanye urugendo nk'abantu batahura umutima wo guhimbaza no gutazira. Ndabashimiye. Reka dusubire dukoma amashyi. Biriko biraza. Gahunda nasanze hari igihe nabayeho namufata Yesu wajua nivika mzuri. Nasanze hari ubuzima ndoba narabayeho kubera niko nagari nikifanya contact hivi nasikia niko tumia. Ariko kandi nacengaruka inyuma nyerebuka abagabo baraha Yesu yaciye hahandi agwiza imikate n'amafi batu bakakula bakashiba. Bukeye mzee afata ubwato wajabuka hakurya, ariko barabwirana ngo ejo twarariye n'ibindi birasigara. Babati natwe no munsi ni mudusiga. Barakatiye yose barahamagarana ati uno munsi rero si ibintu by'amafi n'imikate, ngira harimo kawunga. Ngo bafata inkerera ikiyaga ngo bakurikirana mpaka bashika gushana mushekiriye amaza ngo mzee ngo wajino gute, ngo waje gute, ngo byagenze birishikira. Arabibeza arababwira ngo namenye yuko mutamurikira kubw'ibitangaza byakoretse, ariko mwaje mukurikira imitsima. Ariko Yesu nabyaze kutugira abo gukurikira imitsima. Yatugize abana b'Imana isumba byose, kandi ntiyabirekera ngaho. Amaze kubikora atugira abami, atugira n'abaherezi. Ntiyabigarukiriza ngo murabaraganwa nanje, ibyo data yageneye mugomba kubijyako. Reka tumukomere amashyi. Kandi yavuze ngo Satani ntabwo akangwa n'ingabire y'iwawe, ariko akangwa n'icyo Yesu yakoze. Reka twinjiye mu kindi gice. Nsaba abajejwe gutanga udupapuro mwandika ko ibibazo bikurikirana n'intererano
badutange ariko bariko barabikora banyemerere badufashe bagire projection ya ndirimbo yanditse neza mu rurimi rw'ikirundi hanyuma njansaba bagira kabiri mu pastori Asher ace aduga kugira ngo nawe abandanye igice kigira kabiri nibibazo byo mu mwanya wa mbere n'ibyo mu mwanya wa kabiri turaza kubyeganya kugira ngo tubikorere mu mwanya kugira ngo dushobore kurekipera dushobore gukoresha umwanya neza muzamudufashije cyane rero iyo ndirimbo bariko barayiprojecta Pastor Asher turamusaba agere hano kugira ngo nimba ari cyafista za kuvuga agire cyose hanyuma cyabandanye n'ibikurikira dukoma bashimeshi cyane tekereza no guhora bikenerwa cyane cyane iyo tuhejeje kumviriza amajambo aje ngenyurana nkayo duhejeje kumviriza kandi yizagire cyane Apôtre ApolIinaire nariko ndababwira nti hariho ibiguciye uvyibura bica bimera nk'ibihubanganije ibyo nari nateguye kuvuga mbese ahabwa icubahiro nitwa Chef iyo nizigiye hanyuma ngiye kubandaniriza hano ariko ntumbera cyane cyane ku rurimi dukoresha mu gutazira Imana hano turiko tuvuga igikorwa cyo gutazira cyo guhimbaza biciye mu majambo tuvuga bishobora guca mu ndirimbo ariko kandi umuntu ashobora kubivuga atabanje kuririmba hajya yewe yavuga ngo izina ry'Uhoraho nirihabwa icubahiro nirishigwe hejuru ntiyabanje kurondera gitari yabivuze atabanje kurondera melodi yagiriye ko guhimbaza Imana birashobora gukorwa niyo atandirimbo igiyemo ariko igihe cyose dukoresheje akanwa kacu mu guhimbaza Imana turakoresha ururimi kanaka ni nacyo rero jewe ngiye kuvuga ko ndabona ubuhinga twari twateguye gukoresha butaza gukunda ngira ngo kubera ikirere ndaza kubasaba tuje turajana gutyo ivyo ndiko ndabona hano n'ivyo muja kubona hajya biba ari bimwe mbega ikirundi gifise ikibanza kingana gute gifise ikibanza kihe mu ndirimbo zacu mu myanya yo gutazira mbega ni kubera iki bikenewe ko dutazira mu kirundi musubije amaso inyuma mukaraba mu mashengero musengeramo ku ndirimbo 10 ziririmbwa musanga iz'ikirundi zingana gute n'umunani n'izitanu reka ndabasabe muvugane uko nyene mwicaranye hamwe mwoba muri kumwe n'umuntu utava mu ishengero rimwe nta kibazo arakubarira ivyo wabo nawe mubwira ivyo wanyu ku ndirimbo 10 turirimba mu rusengero ni zingahe ziba ziri mu kirundi navuze ngo hariho igihe abakora bazoririmba mu kirundi guca muratwenga ndashaka ndababwire yuko byose bivana n'ingene tuzovyifatamo birashoboka narigeze gusaba kuja kwiga muri Amerika muri kaminuza imwe yo mu gisagara cyitwa Chicago nashaka kwiga ivyigwa ndondoramana mugabo baca bambwira ngo kugira ngo ushobore kwiga muri iyi kaminuza muri iki gisata utegereza kuba uzi ikidagi muri Amerika kubera iki musaba ikidagi kandi bigisha mu Congereza bati kuko hariho abanditsi bakomeye rwose bubashwe kuri iyi si banditse mu kidagi mu binjana 2 birengana utegerezwa kwiga ibitabo byabo nifuza ko umunsi umwe bazobivuga ku kirundi ariko icyo bidusaba nuko twandika mu kirundi kugeza aho bumva ko bakeneye ibyo bintu byanditswe mu byaba ibitabo byaba indirimbo tukazishyira mu kirundi bakazumvamo akanovera bya bintu Apôtre bavuga bituzungurukamo bikabazungurukamo batanumva ibyo turiko turaririmba aho ni ururimi rwacu abantu bazoruhurumira nsanze twarageseye
ariko Imana ishimwe igihe ari ikinyene. Haleluya. Igihe ni ikinyene kuko byakabereye ni kera. Reka mumfashe tumukomere amashyi mwigisha kabisa. Duhendire ariko numvumenga ivyi wawe wabitoye kandi narigeze ko ndiko naganira na Dudu arambwira ngo ikibazo dufise kinini no kuba dufise ivyashara abakiriya badashaka. Sinigeze ndashiragira abantu. Sasa ibintu by'indimi je sinzi abarundi sinzi Imana idufashe canke igire gute uko aspa gusohoka ururimi gusa iyo agarutse ya mani vipi mani icyongereza cyinshi nawe ugasanga nico kwirigana. Ikibazo cya mbere shikiyeko ariko nibaza kutaza gusoma ibibazo byose twasabye yuko byegeranye hanyuma tukaraba ibisa tukabishira mu mugwi umwe, ariko nibaza yuko niyo seance yahera turaza kubika ibyo bisigaye nashobora gutorera inyishu mu bundi buryo kugira ngo dushobore gukoresha umwanya neza. Umuntu wa mbere abaje ngo mbega ko numva adoration n'indirimbo zigenda buke buke na louange ngo ni indirimbo zinyaruka no itandukaniro hanini iri hehe? Nk'uko by'amashini akeya bibaza ko batakizi wenyine, batakizi ni benshi. Iki nibaza yuko kiri ikibazo cy'inkoramutima cyane, kuba cy'inkoramutima iguruka kujya ukengurukira umuntu, ukengurukira Imana, ukengurukira n'umuntu. Mwanya baza kubihera bakagaruka mu mwanya ngira kabiri, ariko mbona byinshi bigenda bisa, nibaza yuko bagije gisa n'icumi yamaze kuronka byinshi. Isashimi rero yose ko kubera mbayo irashobora kuba kubivuga. Icyambere hari ibintu Basasha yavuze bijanye n'ururimi, hanyuma ndashaka kumera nk'ubivanga gato, ariko ninavuga ibintu bibabaza umwabo w'umuntera wawe, sivyo? Bibiliya yanditswe mu Kirundi, hari abantu batanze agafaranga kugira ngo ije igushikire, sivyo? Ndashaka mwibuke icyatumye izi ndirimbo zirimo ndavuga ibintu by'impembe, ibintu biri pratique, kuko abantu barakunda kubaza icyo kibazo bakavuga yatwaye uburyo bungana gutyo. Apôtre menga ni Londres nibage numvirije karite y'ijya album, urumva ko hari abantu babishizemo uburyo. Niyo hari n'indirimbo yitanguye Imana niyo bumbira, hari agatari gatangura ntaca numva ibintu biriko birara, sivyo? Imana iheza kiri umuntu yashize uburyo bungana kuriya mu gikorwa ca Apôtre, imiziki ikagenda igashika ahantu hose. Ariko naho iyo miziki yashitse aho hakijya, jewe iyo baririmbye urukundo rwawe wankunze urushimo, siko babiririmba cabahindura urushima raburupfu, hano uwo ufata indirimbo yarimbowe gashwirimba kujya nyine meza, sivyo? Cyangwa ni influence wewe nta wubaha ururimi rwawe
ku buryo ufashe indirimbo yahariye udashobora kuririmba mu kirundi ako kari kajyanye n'iragira vuge ariko reka mbandane. Hano mu gihugu cyacu turafise ibintu tubwiriza guhangana nabyo byose si by'impeho. Ndashaka kubabwira ko nariko ndavuga ku mafaranga yagiye mu gikorwa cy'izo album z'ikirundi zatumye abantu benshi bazimenya, sivyo? Indirimbo yisohotse hari abantu benshi mubisa no hanze bidoga ngo ApolIinaire korarihisha amahera menshi ariko aragira gute, ariko mumenye ko ubutumwa bwiza busunikwa n'uburyo. Bibiliya uragaruka yigura kubera hariho umuntu yagize subvention kugira ngo ushobore kuyibona. Iriya CD ya ApolIinaire yamenyekanye, il faut ko umuntu ari hariya aba ashobora kuzibona hafi. Je ndababwiza ukuri nta kintu turiko turatanga, si ukuvuga ngo hari ibintu ngo tubivuga ukundi ngo n'amavuta ngo canke ni mu bishire mu buryo. Abantu bafise amafaranga nimufashe abaririmbyi basohora indirimbo nziza. Hanyuma mperaheza akantu norangiriza ko nimukunda igihugu, nikakanya navuze ko kadahava karyoha. Abaririmbyi benshi dufise uyu munsi muri bya bintu by'ubuherezi mwavuze, ApolIinaire yavuze, ntimushaka kurondera uburyo, mushaka ko abapasiteri bahemba mukabiba inebwe, mukanywa muhira, ukabura amahera ya studio. Sivyo gadodo? Irukanga ahantu hose ukora ibishoboka. Ivyo vy'ikirundi muriko muravuga Pastor Sher, abaririmbyi benshi hano barahevye amashuri, barahevye ishure kubera bashaka kuba abaririmbyi gusa ngaha, kandi bashaka ko pasiteri aca abaha amahera kubera arabaherezi. Agomba gufungura ku gicaniro, Ibyo gukora ku gicaniro ajyaho mu gicaniro. Icyo kirundi ntushobora kukimenya utacize indimbo, utayize n'ayo yawe. Genda subira mu ishuri mwene data, subira mu ishuri ugende wige. Burya icyo kibazo dufise si muri gospel gusa, n'abandi bariko baranyumva bo muri biriya bindi bacacu bamisi bari barize muri universite ba Afrika no bari barize langue n'ibindi kiya kirundi kubera baraciye mu ishuri. Muri rivyo mu Burundi subira mu ishuri, sivyo? Subira mu ishuri wige, hanyuma mukore, hanyuma namwe bandi bose dushikire ikirundi tucexporte hanze, tugitware hanze, tutware izo ndirimbo. Merci beaucoup. Murakoze. Merci beaucoup.